Bakunzi bimbonesha kure ibidukikije TV ikaze mu higaniro cy'uyu munsi aho tubayagira kubijanye n'umwuga wo kuroba. Ubushize twarabashikanye mu ntara ya Kirundo neza ku kiyaga ca Gweru aho twabayagiye kuri bimwe mu binyabuzima bisanzwe vyibera muri ico kiyaga. Aho twavuga ku mafi eka n'ibindi bikoko nk'imvubu. Uyu munsi rero turi kumwe na Ngabonziza Pascal, umwe mu barovyi basanzwe baroba amafi muri ico kiyaga. Tukaba mbere tumusanze ahejeje gufata ifi nini cyane. Iyo fingo yitwa imare. Yagira rero atubwire yongere anabwire abadukurikirana abakunzi bacu ingene kuroba mu kiyaga genda. Kuroba twebwe ingene dutangura guhiga ubwato, hanyuma tugahiga imitego ikwiye ariyo bitance yine ifatanye n'ibimare binini. Tumaze kuyihiga rero cha tuja mu mazi, cha tuyikora neza tugaca tuja mu mazi. Tumaze kuja mu mazi turafise isaha twinjiriramwo isaha tuviramo. Turashobora kugenda saa moya tukavayo bukeye mu gitondo izindi saa moya akaba ariho tuvayo. Izo turose rero urumva zo dukuye muri iyo mitego tuca tuzibika tukazizana kuzicuruza. Iyo mitego yancene dukoresha ariyo dukoresha ifata izimare zinini, nta bintu dushiramo, turaryamikamo gusa uhaciye igafatwa. Hariyo n'ikindi bita indowani nizo ushirako. Nuko uburovyi bwacu bumeze.